narabivuze ndabikubariye ntuzonyitwarira ntibizomfunga mbega kariho ntikavugwa ntusikirije none mera none ncikirije bijya wampaye ngo nze kurya nzapfuma nza kubigura mu isoko nkubite ahantu genda aho ndakuvunye ahantu genda ndagushika ivyo bishatsi bigasigara birangaha akaza n'umuntu akaca bituriza n'ivyatsi. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Hewe uvuze ngo ndacikiri uracikirije n'ukuri ubu murima ni munini kuva aho iyo uva hariya hewe ubonye uwe wanje Ruminata imirima yose hariho n'iyidashikiriye ari urushuhe ndazi imirima yose yacikiriwe ntaronka n'utwarya aha ndi gusoroma aramfyurira ko amaso ngo ndamuhe nanjye sindamuha abandi barima yishinga kudemwa mu kabare n'urya mugabo wiwe nanjye ndiko ndameneka singeza izorenga yagukoreye umuhe nukuri nkamuha nimba kizire Ego sigara soromera ivyo bitungwa vyawe jewe ndabandanije nzabura ibiharage ibitungwa bihembuka yego cyane Rumina sa amahoro cyane uraho ndayavugwa emwe ahubwo si ndayavuga ni ndayarinze uyarinda urayazi urazi umwemeraniya ngo n'umugenzi wawe nta kindi kiyago atari Ruminata iriko ararima jewe yo basha ngo wewe ngo yejeje ngo imirima ngo 5 ngo yereye rimwe nayo ngo wewe ngo mwe n'umugabo wawe ngo mwishinga kwama muyerera mu kabare ijoro igitondo umugoroba none ngo mwaracikirije ngo nta nakantu na gatonye shise ngo zone noneho nyamba yarampaye ivyo ndarira uwo munsi ugira ngo imyaka yose nzobaho nzoza kurya kwamera niyakuvyukuri basha akaba yarabiguhaye yabiguhanye umutima mubisi nkubeshe nanje naho nzovyeza nzogenda ndabisaba ivyampaye iryo joro naraye ndiye ko yarakoze yarabimpaye nzobirondera ndabimusubize ankure mu kanwa noneho wowe abikubwiye wewe wamuhanuye mbega cobo haraho kumuhanura wayo n'ubwishimo yabivugana ahubwo nivyo biharage vyawe ntuzokwirikura muha nta nivyo yokwakira wowe uzomenya ingene ugenda muhuye uzomenya ingene wigenza emwe urakoze ndagushimiye n'ukuri urakoze n'ukuri ndagushimiye naho nzomuca kubu ikizokomeza ko nabimenye naho nzomucako sinzokugana ndamuvugisha nzomucako ntira nigiye murazoshaka winumire amaze kukugaya akakugoyana n'uwi wawe ngo ko atari umugabo ngo arakagabo wumva hari ubugenzi mufitaniye by'ukuri emwe yoba umugabo yoba akagabo ikivuga nuko ntunze n'abana banje nta kindi oya Melania naraye ndamushyizweko nk'ubu ahaciye hose nk'ubu yavuga wewe twese atuvuko biramusha navuga yego bandanya iyo wari ugiye Rumina mahoro nyamahoro urayampaye ubona no yakura hehe kugira ndayaguhe nyamahoro ubyo nukuri kamera ukagenda ukanyambika ibara ngo jewe ngo ndashonje ngo ndacikirije ibiharage naho ngo warahaye umuntu kuza kubirata abanyagenga ngo warampembuye cyamera n'ukuri Rumina urazi urukundo ngukunda ntago nkunda wabibwiwe nande abo wabibwiye ntabuzi abo wabibariye mama ndakwisabye jewe jewe nukuri nyamba warampembuye warakoze kuba warampembuye ukazuza kunyanga mu gahinga ngo jewe ngo naracikirije ngo turuga turanywa ngo mu kabare ngo n'akagabo kanje nabambeshera Ruminata Rumina bona bakubashera mbega urazi ko agiye kuravuga umuntu
ntazara umunsi uzobirya bikagukora uriko wiyumvira jewe ngo jewe ngo ndakenye ngo inzara izonyicira ngo mu bana ngo nubege nemye ngo bwaracikiriwe nyimba yariko araguseguye abikubwiye uramuha abantu basega kwinshi ngo ndamuha ahubwo wowe ndakubarire mera nawe uri kuba wabimpaye ngo iki kaboko kukurya gutaza ngo kwafa ndikubimenya harya wakoze imva gusa ntaco vyakumarira aho wabimpaye ndabikubariye bana yanje abantu barateranya ngo barateranya jewe ntabyo navuze uriko urarima kandi warima jewe ndima warima wewe jewe ndima uriko wewe urarima umuntu wese muhuye ngo kajya kagore ngo kimera niya ngo karashonje ngo inzara kukica ngo kirwa ngo mukabare ngo umuherege ngo kamye ngo jengo nejeje ngo imirima ngo 5 wiwo ngo bonye ngo nuwanyuma ububwire wa muntu ko nyene uwo muntu uramuha jewe nakubariye hewe nyimba yariko aragusega nturinde usarara narabivuze n'ukuri kuzima narabivuze narabivuze ndabikubariye ntuzonyitwarira ntibizomfunga mbega kariho ntikavugwa ntusikirije none mera none ncikirije bijya wampaye ngo nze kurya nzafuma nza kubigura mw'isoko reka nkubite ahantu genda aho ndakuvunye ahantu genda ndagushika ivyo bishatsi bigasigara birangaha bakaza n'umuntu akaca bituriza n'ivyatsi inshuti bakundwa dukunda kuganira ngira ngo mwabonye ako kavideo twishimikije rero ako kavideo twagira tugire icyo tukavuzeko tukaganireko aba bantu mwabonye yuko bacanyemwo baratukana baravugana nabi baravuga amajambo atamuntu yarakwiye kuyavuga ariko nta kindi vyavuye ko vyavuye ku rurimi urabona yuko urya muntu yagiye akiganira mugenzi we akamwiganira ivyundi mugenzi uwo mugenzi bagaca agenda akabibwira wa wundi vyega bimaze kumushikira rero yarababaye amaze kubabara rero harabaye gutata baratukanye mwabibonye baratukana mbere bahakwa no kugwana ndetse no kugwana urabona ko bari batanguye ibintu vyagira vyononekare hanyuma rero twagira tugire ico tuvuze rero turabe ici jambo ry'Imana naryo rivuga kuri urwo rurimi intumwa Yakobo arabivugako Yakobo aravuga yuko ururimi nahari rutoya ntako ni rutoya uravye umuntu kuntangana hari umuntu ushobora gusanga afise ibiro 80 100 60 70 ariko muri abo nubwo baba bafise ibiro bingana gutyo ururimi wabuza gusanga arakantu gatoya cyane muza gusanga atagarama amajana 2 zishika ku rurimi uravye ingene rungana kuko nubwo umuntu aba avyibushe cyane angana gute ururimi rwo gusanga rutavyibushe kuko ruvyibushe hoho ashobora kuza ingorane reka rero dusangire ijambo ry'Imana twumve ijambo ry'Imana rivuga kuri urwo rurimi twumve ijambo ry'Imana rivuga kuri urwo rurimi twumve intumwa Yakobo mu gice ca gatatu aravuga kuri urwo rurimi hanyuma rero muvyumvirize kugira ngo tugire ico tubivuzeko icete ca Yakobo icete canditswe na Yakobo 3 duhere ku murongo wa 2 ngwiyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire duhindukiza n'imibiri yayo yose kandi raba n'amato naho yoba manini ate agakuberwa n'umuyaga uhuhuta cyane ingafe naho ari ntoya ari ntonto cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba n'ururimi nuko ruri n'urugingo rutoya rukirata ibikomeye raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake ururimi ni umuriro ni kibi kingana n'isi ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose rudomeka ukubaho kwacu kose nagwo rukaba rwadometswe na gehinomu. Imana ishimwe cyane.
mwumvise rero ururimi. Iyi ntumwa Yakobo yabanje gutanga akarorero katari gake, ati raba amato, ubwato ingene bumeze, muramubona ubwato ingene bugenda mu kiyaga. Hanyuma uretse bajya bakoresha amamashini, hari abakoresha ingafe. Izo ngafe rero ngo nubwo ari ntoya, izo ngafe ni ntoya ku bwato, uravye ingene ubwato bungana, ariko zishobora kubuhindukiza zikabujana wa wundi agomba kubujana yashaka hose, bujanywe n'akantu gatoya. Ati burya rero n'ururimi nabwo nuko, n'ururimi nuko. Yatanze n'akarorero ku mafarasi, ntidukunze kuyabona cane, ariko batubwiye yuko atwagwa n'akantu usanga ari gatoya, baba bashize kuri iyo farasi bakayijiginyika. Iyo rero bahindukije iyo farasi rero ikagamburuka ikagenda iyo bashatse kwija. Ururimi rero Yakobo yaruvuze ko vyinshi, Yakobo yaruvuze ko vyinshi cane, uca wumva ko ari ikintu giteye ubwoba, ikintu giteye ubwoba. Reka dusubire dusome twumve ico Yakobo avuga ku rurimi. Aravuga rero yuko ururimi ngo ari kibi kingana n'isi. Urumva ko biteye ubwoba, ngo ni kibi kingana n'isi. Reka dusome twumve. Turahera ku murongo w'indwi muri cya gice twari twasomye, turahera ku murongo w'indwi. Ngo kandi amoko y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunda, ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Ni ububi butaguma hamwe, bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mw'ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havemwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo, canke umuzabibu wo kwama imisukoni? Nuko n'amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. Murumvise rero ukuntu Yakobo abandanije avuga ku rurimi. Yavuze ko ururimi ari kibi kingana ngo n'isi. Yari yabanje kutubwira yuko ururimi nabwo koba arakariro gatoya, kari gatoya cane, gashobora guturira kakanzaganya imirambi, ikaka, igasha, ibintu bikononekara. N'ubu nyene kandi arongeye aratubwira yuko ururimi ko ari kibi, ikibi kingana n'isi, ikibi kingana n'isi. Kandi ubwo rurimi nyene rwari rufise akandi kamaro. Ubwo rurimi ngo dushobora kurutazirisha Imana, ubwo rurimi dushobora kuruvugisha ivyiza, ubwo rurimi rurashobora gukora ivyiza. Hanyuma rero ubwo rero burya Yakobo yatugabishije. Mu kutugabishije urumva ko avuga yuko ati mbega mw'iriba rimwe mbona bibereye yuko hovamwo amazi arura, amazi aryoshe, amazi arimwo ubumara? Ati ntibishoboka. Yakobo rero aratugabishije atubwira ko dukwiye gukoresha ururimi neza. Ururimi tukarukoresha neza, tukaruvugisha ibintu bikwiye, tukagwitondera. Mbere umuntu hajya avyutse mu gatondo agasaba Imana, akabwira Imana ati Mana uze kuntabara, uru rurimi nze kurukoresha neza, uru rurimi nze kuruvugisha neza, kugira ngo mu kanwa kacu ntihavemwo umuvumo, ngo havemwo ingorane, havemwo ibishobora kononera bene data. Ururimi rero turutunge turuzi. Aho uri hose wamumenye uti ndafise akantu gashobora kononera abandi bantu, utaka kantu kandi karashobora kukunyononera na jewe ubwanje. Rero ururimi rero turucunge, kwa kuri umuntu ashobora gucunga ikintu kibi kugira ntihagire ico conona.
muhora mubona iyo abantu baragiye nk'inka ni uko badakunda kuragira cyane igihe baragira baraheza bakaraba kugira ngo vya bitungwa baragiye ntihagire ico vyonona bakabishira ahantu hategereye imirima babona iyo igiye kugenda mu mirima bagaca bayigarura n'ingoga na n'ingoga n'ururimi nuko rero dukwiye kurufata dukwiye kwama tumenya tuti turafise ikintu gishobora kutwononera turafise ikintu gishobora kononera abandi bene data tugaheza rero tukirinda uko ururimi rumeze mu kurukoresha tukabaza kwitonda tukabaza kwitonda ibyo tugomba kuvuga tukabivuga twavyitondeye mbere kwa kunye navuze ngo umuntu yovyuka mu gatondo agasengera ururimi rwiwe n'igihe hoba ari ikintu ugomba kubwira mugenzawe vyoba vyiza ubanje ugasenga uti aya majambo ugiye kubwira uyu umugenzanje uyu mwene data mana uze kundabira ayo majambo ntihagire ico yonona gutyo rero wosanga twarungitse ijambo rimeze neza ijambo rishobora kugira ikimazi turafise rero muri bako dufise abantu badufasha kugira ngo tuvuge ivyiza izi ntumwa ziraduha akarorero ingene twokwitwara ingene twokwigenza kugira ngo tugende tuvuga ivyiza bishobora kugira ico vyunguye bene data hanyuma kandi ko ururimi twumvise ko rufise akamaro kandi rukagira n'ikibi reka rero turukundishe kuruvugisha ivyiza dukunde gusoma ijambo ry'Imana hanyuma ijambo ry'Imana twasomye tukayaganira ko n'abandi bagenzi bacu gutyo rero bareza bikadufasha iyo twabisengeye iryo jambo rikagira ikimazi iryo jambo rikagira ico aho rikuye abandi bene data rikabajana mu buzima aho kubajana mu buzimire rero bene data murumva yuko ururimi dukwiye kugwitondera ko dushobora kudukwegera ibindi dushobora konona rero twagomba kubandanya twiga ku rurimi tukamenya ndupfe kurandamuka kandi umuntu avugisha ururimi nabi bamwita ikirandamuke ntitubi birandamuke ibintu biva kurandamuka niki ijambo ritagira ikimazi ibintu bishobora kurandamukana ijambo rishobora kononera abandi bene data ibintu bishobora gutuma turandamukana ijambo ataco rimaze ijambo riza konona ijambo riza guturira mwumvise ko ari kibi kibishe rishobora guturira imirambi rishobora guturira ivyiza rishobora konona ivyari vyiza rukabigira bibi ariko kandi tukaba turutunze mu kanwa kacu twebwe nyene rero twe dukwiye kumenya ingene twotunga ugo rurimi ko n'ugwi wacu kandi turufise ko ububasha kandi tufise Yesu yatubambiwe ku musaraba Yesu rero yaje aduha inkomezi kugira ngo dushobore gutsinda ivyagomba kudutsinda nico gituma rero imbere ya Yesu wemere ko atacushoboye imbere ya Yesu wemere ngo abari gukoresha wemere ngo agukoreshe wenyene bityo rero gwa rurimi uzosanga rwakoze neza ataco gononye usange gwa rurimi rwaje kubaka kuko rurubaka batubwiye ko rushobora gukora ivyiza nibwo ngo tutazirisha Imana nibwo tuvugisha amajambo y'Imana rero batubwiye ngo ntiheze turukoreshe mu konona ntiturukoreshe mu konona urumva yuko ari rukwiye gukoreshwa mu kubaka rero urwo rurimi rwawe mwene data ugwiyumvira gute mbega witeguye gute mu kuzokoresha urwo rurimi witeguye ute mu guhindura uko aho rukoresha kuko urukoresheje nabwo kubuza bwa bugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu igihe twakira Yesu nk'umwami n'umukiza twashaka ko tuzoronka ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu rero twama tubivugana ko ururimi ntirwave rutubuza kuzoronka ubwo bugingo budashira tugwitondere turusengere turuvugishe neza turuvugishe ibikenewe ibidakenewe navyo tubireke turabe ivyo tubwira umuntu ko arico biza kumwungura ko arico biza kumuhereza nuko rero bene data muriko muratwumviriza mufate ingingo twifatire ingingo twese tumenye dukwiye gukoresha ururimi rwacu kugira ngo ntigwonone niruhave ruja ahandi hantu rushobora konona kwa kundi batubwiye yuko ngo mu gutwara ifarasi bayijiginyika bavuze kujiginyika no kuvuga ko ari ikintu bakoresha mu kanwa kayo natwe rero turakwiye kujiginyika
urwo rurimi nubwo ngo twumvise ngo abantu baragerageje kurujiginyika bikanka, ariko tugerageje gukoresha ubushobozi dukura muri Kristo Yesu, bizotuma urwo rurimi rushobora gukora neza, rukavuga ibikenewe, rukavuga ubutumwa bwiza bw'Imana, rukabwira abantu ivyotuma babohoka, kandi mu buryo bwiza, kandi mu buryo bwiza butomoye, mu buryo bwiza atari bwo kubabazanya, uburyo bwiza atari bwo kubabazanya, uburyo bwiza buhumuriza. Twebwe twamaze kumenya Imana, mwebwe mumaze kumenya Imana, mukwiye gukoresha ururimi rwanyu kugira ngo rwubake imitima y'abantu baba banyotewe ijambo ry'Imana. Turakwiye gukoresha ururimi rwacu kugira ngo rwubake kandi rufashe abababaye mu mitima, abafise ibyabababaje, abababajwe n'ayo majambo nyine. Tubazanire amajambo yo kubahumuriza, amajambo abereka yuko Imana ibakunda, amajambo babwira ko nubwo bababajwe n'amajambo, hariho ayandi majambo abohora, hariho ayandi majambo aruhura abo baremerewe n'ibijambo babwiwe, baremerewe n'ibijambo birahura imitima. Tubabwire amajambo y'Imana, amajambo y'Imana. Muribuka nka Yesu avuga ati araremurura abaremerewe. Yesu akavuga ati abaremerewe mwese muze kuri jewe ndabaruhura. Arababwira ati mwikoreze ingata yanje itababaza. Nk'abo rero baba barahuye n'ijambo ribagora rikabononera imitima yabo, barose ijambo nk'iryo kubahumuriza, ijambo rivuye kwa Yesu, baraheza bagahumura mu mitima, baraheza bakumva yuko bahumurijwe, bakumva yuko bahumurijwe, bakumva amahoro mu mitima. Nuko rero ijambo ry'Imana dukomeze kurikoresha mu guhumuriza imitima irushe, ababuze ivyabo, ababuze ababo, dukoresha ururimi nyene mu kubahumuriza, mu kubaremesha yuko nubwo bimeze gutyo ariko vyama bishobora guhinduka, atari ko bizokwama bimeze. Rero ijambo turikoreshe mu guhumuriza imitima ibabaye, atari ukurahura imitima abantu, kubabwira amajambo ashobora kwarahura imitima. Tumenye amajambo tuvuga, tumenye amajambo tuvuga, amajambo meza ashobora gufasha abayumviriza. Nuko rero muriko muratwumviriza, aya majambo muyafate nka nkama, muyiyumvireko, muyavugane, muyabwirane. Iyo hagize umuntu mubona afise ingorane, mumubwire amajambo yo kumuhumuriza, atari amajambo yo kumuturira umutima, atari amajambo yo kumwononera ubugingo, atari amajambo yo konona, amajambo ashobora gutuma umuntu arema akaremeshwa. Nuko rero Imana ikomeze kubahezagira. Aya majambo rero mugire ico muvuze muri komanteri, mugire ico mutubariye, arivyo twavuze bitari vyo mukadukosora, kuko natwe turi abantu, mukadukosora kugira ngo arivyo twavuze bitari vyo dusaba imbabazi, canke hanyuma turiko turavuga tubivuge neza. Nuko rero Imana ikomeze guhezagira abakunda kutwumviriza. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose, mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose, mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana.